Chimamanda avuga sha. Waje nawe ngana ko nabumviriza amagi mu muramuduga ko je naho nurundi ari babiri byo abimatse. None se ni hatwa turavuga bigapfuma babiri vyiza mu gapana babiri. None ni bibi. Kamba wowe je mariage wowe wayibonye. Nayibonye none igiziki none siyiwe ari mukuru w'umugabo. Namwana n'ubundi mbashaka mariage nk'iri superstar. None mwebwe superstar. Birakuraba nyene none si public figure. Ibyo biramuraba inde wewe? Wewe. None wewe bikuye. Ana usanga ko batatwaye wewe. Nana kubwiye ko dufitanye gahunda. Yashoboye kumusanga no mu Bubiligi ndavyibutse nako. Ati mu Bubiligi je warapanye mu Bubiligi ngiye kuraba Fernando. Aryoge kumusangayo cyagiye bagana ngaho wikundaga za kinyuma. Chimamanda ndakubujije unsimbuke. Mu Bubiligi iyo mbore badumwana mwiza cyane simple hari abantu benshi baduga baborewe ariko reka je ntereke nigira mugabo rero umuntu iyo yarinze agerageza agatera iyo ntambwe nitwavyanse ni vyiza umviriza basi nitwavyanse ni vyiza ivyo yakoze ni vyiza vraiment nitwoharira ngo urugo sumugisha sivyo urugo ni Imana sivyo nituvyanse mugabo ari umuntu aja in public azi yuko mariage yiwe izobona abantu benshi sivyo hariho ibintu at least vraiment agerageza nubwo nituvuze ngo vyasa nabi vyose oya vraiment vyose ni vyasa nabi nibihe vyasa nabi kuri wewe oya vraiment décore aka décore vraiment kuburofa kubuhezi vraiment oya nibihe vyasa nabi kuri wewe Chimamanda nk'abafido uraza abafido nera babiri n'abantu binyongera batababa nakenewe none nivyahe vyasa nabi kuri wewe bavyumva budget ro budget agashaka none se yiwe nayiwawe yakoresheje aya nawo wenye navaho vuga rero amureka kugayana ba ushaka vuga ivyo ushaka kuvuga basi wewe vuga ivyo ushaka kuvuga None kuri mariage ni bariye. Naho batari kurya je nije ahubwo nta njyana ari kuba. Bari kuza juste uko mamashi. Muga ko maje ugomba kaza. Bari kuza gutapota. Bari kuza gutapota. N'amazini twari kubaha. Bari kuza gutapota. Vyonyene. Chimamanda wewe Chimamanda kunyene reka tubesha Chimamanda. Hari abantu bavuze ngo warigeze no kugira ntuzenya, warigeze no kugira show ngo ya y'indirimbo zawe. None se je nari DJ. Kandi ngwatanze umusoro urenze amafaranga ya mariage ya. None ni byari byo. None dufate ko umuziki wawe uha agaciro cyane kurusha mariage. Aho mwatwaye abagore mudakunda. Umuziki nakantu ukora rimwe muga mariage. None ni gute umuziki wawe ushamo amafaranga menshi kurusha mariage. Cyane mbizerese rega. Ne business rega wayigira amahera menshi kuko uzana yanze mariage none mariage irazana ibindi. Banzira indere Chimamanda winjije ngaha. Yewe. Winjiza mu muziki? Ijya hari muziki navuze. Chimamanda siri wanje. Baza Mario ngaha yari umu DJ ngari yavanga ibintu akabona cyari karavuze. Eka masentare mwisigarira amahoro na mugira umugisha ndabakunda ari umuziki wa Chimamanda utaragira na sanse urusha budget Fernando kandi umuziki wa Chimamanda ni wigeze winjiza kandi wone umuntu aje kumanura ngo agire du n'importe quoi Chimamanda wewe urumurozi Chimamanda wanyu bararoga Chimamanda wanyu bararoga nacho nakaza wari wakoze kunzamura nawe wakoze kutubwira ibyaho sawa
Chimamanda kweli arasaze. Ndakubwira ikintu. Ah, Chimamanda. Ubundi Chimamanda. Narabiksa n'ibintu Ubundi Chimamanda ari wowe wanje ndakubujije wowe. Ah, wewe. Sawa reka twakire baddest. Turabakiriye baddest nako oya banzi ndiye. Twakire butoyi Burundi uratwumva? Muri kumwe natwe? Muziki wa Chimamanda bega ko biragura amasafuriya. Nijamani ngo utangira mixing y'indirimbo ya Chimamanda arabura utera. Chimamanda uririmba neza hari indirimbo batuvugije ga wallahi yari ryoshe. Wallahi n'ubu wambera indirimbo ziwe. Niyo muri review wambera podi muziki yiwe. harimo amasafuriya n'amafuruseti Princess kura wanu kuri mute. Ngaho butoyi turashaka turabaha ijambo mugira ico muvuze rero kuvyo tuko turavuga. Yes Mr. Reka nabwo ikintu kimwe Charon sivyo. Numvise muzenya pendo yawe numvise topic yawe nyene wa ego twasubirane dizo. Urumvaga Charon sivyo. Jewe sinje guharira kuvyo wewe wavuze byose cyangwa ngo ndagupinge sivyo. Urafite droit yo kuvuga ikintu cyose uko ukibona sivyo. Jewe sero na experience mfise sivyo. Yuko udashobora gusesangura mariage y'umuntu mu mwanya uzi yuko wewe utagiye mariage kuko nta kintu kimwe ubuzi cerekeye mariage. Umwe mwanya uko definition mariage wo sigura. Est-ce que mariage est Hariho mariage na wedding. Ni ibintu bitandukanye. Navuze kuri mariage twavuze kuri wedding. Oya, mutandukanye mariage n'ubuzima bagiye kubaho bwo kubana. Voilà, je nivyo shaka. And then hariho wedding n'urubanza nk'izindi. No, wedding day. Umviriza, ikintu cyambe gikomeye ni mariage. Umviriza, mariage yarabaye umusagenda gusinya sheri. Umviriza umunsi wasinya, ujya munsi basinya hajya bari baje kujya mariage. Mariage yarabaye yaraheze. Ijya ari turasesangura rujya n'urubanza bita wedding. That's not marriage, that's a wedding. Ni ceremony. Ni ceremony voilà. Nurubanza nkuko wotegura izindi manza. Gusa nuko urubanza runini nya kuko rukoranya abantu. Mugabo rero Charon umenye yuko ntushobora gukora ikintu ngo uryohere abantu bose sivyo. Wowe yakuryoheye mugabo. Yakoze ikintu sero na mwayi yiwe canke na plan yiwe uravyumva. Niko yabiplaninze. So wewe ego urafite droit yo kuvuga ibintu byagenze nabi babyumva byo ni bisanzwe mugabo princess kandi n'urubanza ruba rimwe. Thank you so much. Ivyo ni bisanzwe wedding nawe toyegira Charon mugabo wagize warahiye wo mweze mwagide. Umviriza reka tubwire ikintu kimwe bisaba uryohe. Urabona niyo afata bakagenda bagasinya bakacagenda peut-être bakabana canke bakabanza bakarinda n'ivyo kubana par exemple sivyo I don't know whatever mugabo kacibiya nk'uwo mwanya wo gutegura urujya rubanza vraiment n'urubanza umuntu yo show yo none gasha hone mwari imvye bose barundi ni Fernando nyine amaze kugera mariage ndakubwira why him Mr. Bujoy mariage nta muntu umwe yavyanse yagize mariage congratulations kuri mariage ega nta muntu umwe akavuga mariage eka kuri wedding okay niwe muri ivyo wa mbere amaze kugera wedding banzu indiri si wa mbere voilà none why him sivyo why him iyo ni decision y'umuntu ahita wo buririmba canke wo buri mukarani canke wo bushona iyo ni decision y'umuntu wese umuziki so umuntu ngitse kugira mariage yagize mariage because agushaka ndabiki kimwe Charon nimba wari umuhaga pipi n'ubundi zokamwazoka kiaso n'ukuvuga ngo nabagize mariage na wabitaho ngabo rero rego muvuga nabi kame oya ndashaka kumuvuga nabi mbora ukamuha akajya nawe yagize mariage azokakira ivyo ni bisimo uwazogatabagura ubundi wakamuha ari n'umugore ubundi wakamuha bara n'umugore ewe abagore none igihe ukamuha ari n'umugore ko yavuye atangana Mr. Budyohe umeze neza sava ni Ines karibu Ines yego none Ines ubonye Budyohe wenyene
ni kubera we nibuka mu bantu tuzinanye abandi bagiye Umone ata Yesu we naye na Yesu yavuze no musi Yesu wa mchongo Yesu anaongea Yesu no wenzi hinge ndaza Yesu ni ari hejuru yawe Yesu ndamuzi haranyita nta foto zanje ziriko Yesu naho ugenda mu ndobo Achana Yesu wa mchongo kimya Galilaya Kuyakoze basi nabijya kuyakoze bona Batman ari munsi urumva rega sha yego urumva rega sha urumva rero wewe umupuri waramuha abana n'umugore akawujya n'ubu nikizobuza kwa wujya so rero reka kumuvuga nawe n'imisanzu no yaha namuvuze nawe twe tuvuze nabo ubukwe bwiwe no ubwo so bwiwe n'ubundi aguvuze ubukwe bwiwe nabi ya reception siyo Ai Simba none shahoni Muga Simba akundana na Mr. Buryohe gamana mana we we ni grand frère wanje sana ntakore wige Yesu kweki mwari mu bloke ninde munambloke Yesu Yoyo Nina princess yamaze gutesa abantu Hola sana gaso Yesu mwasema boss yaje nariko mvuga ati yo agenda bagasinga gusa ntakore wige umviriza iyo decision yiwe yo kugira urubanza umviriza decision igwiwe yo kugira urubanza nta muntu amubwiye ngo ntugire urubanza sivyo mugabo sometimes you wanna do too much when there is no budget sivyo par exemple akadekoro vraiment kari kabaye neza bari bagatoye gatonya kari simple kumugabo n'umugore sivyo Charon imanza zose nizisakire wanyu nizisha gusa zose umviriza banzira indire kugira ufate ije we yagize abona yuko banzira kugira ufate aba fille d'honneur nta n'agaso d'honneur washizemo ubwo problem icambere ivyo iboro birari bisa neza sivyo aba fille d'honneur nuko ngene uravye ni kandi zarupiga piga iyo budget vraiment uzi necessary that much not really nyimbara abantu baza ngo gutuma urubanza rusa neza nuko nyene n'icicaro babahaye ntabwo cari icicaro citeka uravyumva bari gufuma bagenda bakabagira aba serveur uravyumva hari ibintu bashaze gupoperanya operanya ngo urubanza nka umengo nta obligation zihari yo kugira ibintu byinshi bibi ufumugira duke twifuza we anatore we nawe ufise amanuzenya ama noise menshi I'm sorry the budget was there but it was maybe dakoreshejwe na nabi let's say that shahoni Charon wo gusaba bila ya wedding ngo igira je no igira I'm not sure sinibaza ko igira Charon why not ni ya business experience wifise mo sheri what makes you experience nacho ushobora sheri umviriza ndakubaza ikibazo kimwe okay mari wedding ushaka Charon yuko umviriza Mr. Buryohe inda gato ushaka ko komite yagira ubanza Charon umva ko atakina kimwe yagize yakoze no kuri vraiment bigaye nibaza ko ari urumanza vraiment totomoya ngo navyo bateguye come on Charon kabuza sangura ibintu gucyo shere ndagusabye vraiment aho cyumye ngo komite umva yataye umwanya nta rubanza yakoze antuka sinaza ko komite bayihaye umwanya oya uwo muntu wo muri komite ya propose ko haza abafille d'honneur ntihaza bagasondo n'ama babicarike ku meza zo mu kabare I'm so sorry ico kintu naje ndagisaka makinga bonje kintu none cyabagasondo ne mugabo urumva Charon ega Charon ege misali ifo ko agira ibintu bitandukanye by'abandi umviriza je nabigusubiriyemo bari bagerageje vraiment akadekoro kari simple vraiment kari gasa neza n'aba marié bari bicaye ahantu heza uravyumva on va pas vraiment dire que il y a place ata nubwo karaka low budget muka kari gasa neza je vais pas dire que bitasa neza haga abantu bari bicaye vraiment tuvuge ko ari checked baga abantu bari bicaye ku ruhande iyo babashirariya hariya bari bashitse abandi byari kwanziza kurusha none ku bantu basanze baragize ubugeni ni ngombwa habe abagaso d'honneur voilà icyo kibazo bande bari basanzwe baragize Mario Ngira ndabaha akarorero
Mari DJ ugera umusitari mariage ibintu bidi by'abandi we buryohe urabizi ko mfise mariage vuba sinzi ko babibabwiye oya nuradutumye nga mu bubirigi kandi mutaje nzobica jewe ama invitation sha ja abagaruso donere banje bako bangira ibintu bitaba ahubwo mumbwire numvirize ingene nzona bakosora neza bagize ibiki komite gukora iki reka nayo niranduhishije Asha nawe yego tugore ibintu by'uburaya ntubizi bose baba bigira ngo bari busy anatore mukanya ngebaza ndakubrokesha ariko ndaje kugutumira no kuri buryo yego sha zo kumakandida ariko na ba Brian ashaka kucuma nimero za ba Brian baba ndi bose ya groupe yacu nta kibazo vemo baze gasharo ujya no mustari ateza kugira ibintu bidifani by'abandi yasha kaya kantu kuvuga sho neka bagasone usanga yabesa bibona rasta wow ubwo rero nyimba bigize abibona reka rero tumusesango yadoha topic oya je nababajije ni ngombwa babe barimwo ni obligatoire c'est obligatoire Marie femme c'est obligatoire kumbe rero nta kosa yagize umviriza ufite amakosa yagiye mukuzuza gushaka kuzuza urazi gushaka kugira ibintu byinshi bigace byicana bike byiza wagize Maro ni nkuko niyo ashaka atagushamwe na Fedone ni akiye bihoza bihoza uko twumviriza uravye ukungene bari ahantu bari bicaye sabantu akote ya décor nkijya table bari banicaye kurabona ko atari table d'honneur sinzi kubitahura ko ari ce sont des filles d'honneur d'honneur bakeneye table d'honneur nayo nisho gusa niyo tunwera kukwagwa please s'il vous plaît ayo matable urafise amafoto ya darab ingenda yarabe ndayazana sha abantu bamaze kugira mariage muitonde muri iyi minsi bazosesangura mariage zanyu nakwambia wallahi Sharon wewe ugira mariage ndasabye turabe mariage inzo imeze kwa star DJ Mario twe turaba star ntangora mugabo nizeko Sharon mariage ko ategwa nawe izo yakasamutwe kubera utanga bazonya nugwagwa yani bana kabisa Sharon bazonya ugwagwa atagire mu bicu batakunyagwa imvuzo nawe nazokora iyo erera azokwigora kore nziza ku buryo tutazora n'icyo tuvuga bana kuri aze yitonde vemo nawe urabona ko atihuta niyo mpamvu atari karihuta so kwihuta no kubura umugabo mwemera wowe mushyira mu moto kwicara mu nzu asha je mariage yiwanje azogera kujya mutahe kujya iwanyu muce mugaruka Hariho wabyanditse muri commentaire natwe nzafise inzigo vre kumo. Muzogira ibyo mwizani. Ko tuzotaha tugeze tugaruka. Ibyo mwizaniye n'ubundi rero ko amafaranga hari. DJ Ubiriza none gashara ijyamaje nta dine bagi. Nta dine ari hari. N'umugabo muzokwirihira ndakubujije. Nta dine yabaye gashara n'yamayaje. Inge gatonga ntiyaboneka. Adana. Kuri invitation utagira uburyo cyo wandika maze muzoze mwizana ico kunywa hazuba hari amazi gusa nka bya bindi bya anniversaire yo mu Burundi anniversaire baracangisha niko raheze igihe gusa nyene ntari ngaho ngira naho navyibuka neza ariko nibaza yuko bahora batubwira ati twizanira ivyo kurya tutabizanye turimenya oya anniversaire ubu baracangisha nka kujya ku muntu yapfuye Oh yeah, DJ, Kinziko. Do you see this table? Yapfuye. Do you see this table? Aho no mafedo. Abantu bose nta rumwe nzi gusa muri iyi. Ni fido no nifita kubwira aba fido no. Ule fido ne bora Fernando Charon ule kule nyuma. Unamuona. Kula visusu. Hapana mstari wa matako. Kula visusu. Sharon image amenuia. Eba ufotografi balipigaga hizi picha. Alikuwa na dokomo. Wabonye abakameramani ingene bakamera. Umwe yamufata ngo nagwe mu mazi rasta. Amgora mukafata nkimayi. Amisa buryohere naho kuzurarunga. Oya je ayogoso kurunga. Oya je umbiriza uri ijya mariage vema jewe nguri kumana mariage ya bien.
mani urinze ufata nonse yo ya mariage uko igira kose uri ya nta rubanza ruba umushinga nawe mariage twe tuvuga wedding ndiko mbwira uri kuri ico yavuze ubu uri umushinga nawe uri sindakoreshe vraiment aya mafoto aya telefone cyangwa aya parefoto ndakwereke abo ni bamane ku ba Sharon bafotoye urabona nk'ita sivyo ngo ni bamane ku ba Sharon umva ingene ateranye nawe nta kibazo none twe turi bamane ko twazisi niri kuri YouTube kubita zoom ndawe ryari inyuma ingidia iri muri bleu urabona uravyi party ngaha ayi namwe ihuriye n'iyi henge ndakwereye no amakuru yose arayafise ntihabereye mubi DJ Gold ni biki uri kubaza nde iyo setup plus mwese nkubitira hamwe Sharon ndakubaze DJ Gold ntunanzi Simba ingufashe dasavye Sharon yakumunsi oya siniyoberanije vraiment bazabanije nta mbuga ndiko trezo bamubwire ndakumenye izina za vrai uyu ariko aravuga ngo niyoberanije ubundi nta konte yindi ifise vraiment abantu bose we buryohe anduka mu bantu batumye abarundi bamenyana ngaha kuri izi mbuga niko yanavuyeko mubaze uwo muntu aranzi kandi nta kintu kibi vraiment navuye ko ngize niko yagusanyira umugabo atavya niba kurekesha niba kuturekesha Ines ni juste buryo umugabo atavya kuunda eka tumbe opinion Simba nko kutamu niyereke ya ntaba benefice bakwiye ni mu marusi mureke imbize ko cyasima ndasavye ndungikira ndakubone ndaguforowinze nyarutse uri acha matake uri bitugane ari bishe mariage wewe yatafa mariage uri bitugane nani atafa mariage uyu account natari bishe mariage none ariko arambwira ko ntamuzi nshaka kumumenya none yareka uzomenya après mariage bana hasigaye 2 semaines mariage nzoca ndagunda umbiriza ficho madame nibago abo garçon d'honneur nibagutere stress aba fille d'honneur nibagutere stress ubashaka kubika ivyo bivuze bya garçon d'honneur they don't even matter nkaba baje kwikira stress bivemo rasta Sharon table ya fille d'honneur baje kwikira naka kadekoro gatonya nta stress bazoyoma Simba Sharon Sharon waratubwiye yuko mu d'après experience yo office mu muziki iwacu atanote ariko bararonga uravuga yuko ibintu by'inoti bihagaze nabi ukuntu atanyungu cyane bakuramo mugabo adusigiye bose kandi rubaza ko byaciye bitera n'ikibazo mugabo natwe muravuga twavuze ko atamafaranga binjiza nabo bakavuga ko ari business kandi bose ega babone bigeze bavuga ngo mbekwe kimwe mushaka kubavugira ibyo batavuze erega saba ririmbyi bavuze Sharon n'abantu batwe nyene bavuze Fernando muri mariage yiwe yavuze ko muri Berisima yakuyemo iduga ibiri none après Berisima na yandi mafaranga yinji usanga tayandi yinji kugira table d'honneur ibe ari come on erega ayo mahero usanga yarinjiye kera Sharon yarinjiye kera ndirimba yaje gusohora hari nakwezi nakumwe uyu muhungu guhera atari muri concert nakwezi nakumwe guhera nk'ubu weje nk'ubu ari muri Kongo nk'ubu mariage yibereye muri Kongo genda uraba ahantu bamwakiririye genda uraba bamwakiriye umengo umbiriza umengo ni ana amwe banywera rugomba hari mitete bivuga yuko atanoti you guys take this guy is a joke none kwaza gashara ubero ingenda bereke mariage yaravuyemo n'ahantu yagirirukira yataye umugore umugeni yamutaye uwo munsi nyene ingenda bereke none gashara ushatse kuvuga yuko uburemera ko harimo inoti mu muziki w'u Burundi rero kuko umugeni araheza mariage akacija mu yindi mariage none DJ Mario Ojo wundi baravuze ko atanoti irimo mu muziki none ubu muremeza ko inoti yabonetse rero kubera mariage ninde yavuze ko atanoti irimo inoti rimwe ngaha baravuze ko mu Burundi abaririmba nimba atanoti irimo ko batabireka atanumwe guri tongo atanumwe yubaka nimba atanoti irimo ko batabireka byose ibyo iyo miduga ibiri yayiguze mu mahera yiki atari y'umuziki
mbega iyo miduga yaguze kono iyo miduga yaguze ni imiduga DJ kana kubaze hano nafise imodoka za 10 miliyari zibiri oya na midoki ibiri ya 10 miliyari we Simba najewe nta miliyoni mfise amavyuzi muganda afise amahera mu muziki nimba ari imiduga y'amasinga ariko uno munsi none ndakabaza uyu mwana w'abandi ko mumwatase cyane gabasha yabakuriye Charon ariko aratwegiko ataraja bukuruzi none gasimba je nabagiye Simba wowe gute ushobora gupinga mariage y'umuntu ata experience ufisemo kutekereje experience none ko hari ikintu Chimamanda yavuze bije yateguye niwe yayiteguye bivanye n'inyungu zabo voilà uburyo bwiwe cyane gusa gukora mwebwe ni muri ko muratahura igituma Charon ariko aravuga ariko pinga wedding akavuga bya wedding iyi ni wedding yiwe ngenderenda kandi wedding niyo mariage mu gifaransa wedding ni mu cyongereza ega n'ubundi wedding niyo mariage mu gifaransa cyajamwe mu village de mariage guys come on kandi bari mu madolari iyi niyo amabati ega Simba Charon yakoitanya wedding na ceremony oya umviriza Mr. Buryo sivyo turabonye wedding turabonye na show aciyata umugeni angwagiyemo none ivyo vyabaye musa mariage none nimona ko heze 11 hours none mariage yabaye sangapi mariage yabaye samedi bwake you guys are trying to understanding ngo yataye umugeni iyo ni konsere yari ari mwejo ubizi gute gatagiye ni kuri poste yiwe none mwe murakurikirana basi imbuga z'umuntu usanga yarapostinze ibyo yakoze no kubera ko hariho poste ya mbere yavuze ngo Uvira are you ready for tonight Charon cyo bagiye abantu bebe Charon kubera gutatugira ko bagiriye rindo myere muri Kongo abo bantu ubona okay bagiye muri yaje kuririmba baca baragenda barabona kugira bace bagenda kuririmbira kuri stage ariko ducanga mariage yabaye mariage yabaye samedi iyi nayo yabaye dimanche none numva ko atari uwo musi wa mariage none zo munsi ukeye navuze yasize umugeni ni sawa none mwiriwe muri mariage atari gakora akazi gashane ngo agize mariage abo Charon Fernando n'umuntu w'umugabo atari gakora akazi ngo agize mariage wega sumu muri mushasha uyo mugore baba mu nzu Charon babanye mu nzu imyaka 8 Charon gasi buryohe bijya bintu bavuze yuko yahora bomura Charon nivyo oya nivyo ega nico tuma Simba Charon ashavuye ayibaza ko atazuba kumusudira azoguhagira amahoro we nugira ikibazo kandi wowe kumusambuza erega jeri Charon yavuze ikintu kimwe ka Fernando kararyoshe jewe Charon ni wabivuze aha rero rumva Charon n'umukeba w'ibyo mugore Simba ega Simba ikimoje Charon nuko ubu atagiye kuronka nkuko yaronka kera aha rero cye ntahura igituma azokubomoza aramubushe numva oya ubuje fise waye azoza kurimika kwanza waye ndababujije ubuje fise waye ubwo bungu bwarashaje hari andi marasa shushe tundi arani mwohura nabujya waye mu alane tuzohurira he baraje guhura nari minzogerageza uje bwana reka tugerageze kandi wowe mugwa na babiri Bana double groupe za babiri kandi bagiye batonya bazuzemo yawe uri mubi ndage jendi ntuzenya jendi big face version mukobwa reka twuve akandi kagwi kari gukurikira nuko bamaze kuja hanze ba Trezo abage bari ngaha bage barashaje twe turadamara sasho bari ngaha urizi kutarababomotse abage baravuka umugato ndakwereke turi kumwe baraje kwega mbiri aha baraje kubomora Minimal boy ni babiri no muri G4 harimo amashya ya ntuze Minimal boy ni babiri yabo Minimal boy ni babiri
ewe bima oya baki barashaje Saona akariya magroupe gamuta. je ngari amavuta kandi akiri mashasha muri babiri gusa muri bashasha gashiye ko muri bashasha musa marasa shushe asha mwiyunge ubu ngiye gutikita na waye paka na last mu mujya mu mugwi uburyohe mutari babiri nimukorako ibyo birabasha tuzogerageza we gonna try isho ya Kongo nayo mu mabati aha uratanguye kuvuga mu mabati mu mudiringi sha uri muri wazalendo Chaka tuchaka. wazalendo ya mama reka mu gihugu bararashe mu gihugu isho ni wazalendo basa kandi ukabona Brema superstar wacu arapostinze kuri kanye nabishira kuri Facebook kuri na Instagram na Gezayo arafise amapost yo kuri Facebook n'amapost yo kuri Instagram na Finanana mais lui il s'en fout on lui a payé nta kindi wow bamurisha ibindi n'ibindi uravyo video yaguma ashaka kugenda kwegera abantu uvyumva hewe security kamufatika kompa urazi gushika na afite security ngufata ko ngufata inuswe kwegera eregera zari abo bantu ari bafite amagrenade mu gihugu hari intambara hari ari muri wazalendo nazi ko ari abagenda na bayonete oya gusa agenda akeneye inkuru Charon aza kunzanira mbwire yuko bari kumwe n'umugore wiwe nta yindi nkuru je navyonze navyatubwiye kumvuga naho imenya naho tubaririye oya no ibabarira pe oya no ibabarira ngane wihangane nta kundi ubuzima none uwa mbere yagucise uwa kabiri none vipi uwa kabiri tuzogenda mu kumoso oya reka je ngende kuri waye mu noje ka waye cyangwa mu noje em mbega basha jenda nomenye ngire batandukanye nyine bose bonze bose babariye baragoye gutandukana ngenda bakwereke muzoteba mubamenya n'abambere nabo mwari muzi We Charon. Urabaye Kenya bose uzofonde Igreke ninde Igreke nakakisha tirabura eme n'uru wa vere uzohera kukahe nanje ni muntu nzoherako wowe ukunda kirabura uzohera kirabura dakiye umva dufata akagatonye nakamuga kawaye nako nakana gatonya cyane mana we uretse ko katarayize n'ishuri rimwe ziyo ngeso yawe kazo gukurirako tuzokurana sugar mama mgazo aronse do youngest sugar mama ever none iyo ndirimbo yanyu dosohoka ryari yesu ndagusabye indirimbo yanyu dosohoka ryari indirimbo yanyu dosohoka ryari we going to drop the challenge this week izosohoka na video tuzobanza so hariho ibintu tudashobora gukora pour le moment parce que ibintu dushaka ni turabironka vyose shoot izoba le 13 août mugabo avant ça tuzosohora video lyrics kuri YouTube ni bice bingahe ko abarundi bashobora kuyikunda uyiha wowe nkanye n'indi Mario ndayiguye wowe uvuza agaparti gatonya na telefone yindi fisi wow ona arinde oya none tubwire je ndiko ndakubaza nk'umujura navyonze ega nimwe muyaki none wewe iraturindira ugapande gasohoke tuje tumenya kwiryosha voilà mga so far every midimbo nakwine yakunze bana we nakwine yavuze ati Charon vraiment yarayambabariye ko yumvise indirimbo yanje nawe ntugire nka bivyo abarundi bagira batangaza indirimbo kajahera nk'amezi abiri tarasohoka oya Lydia araje shagira agira kavuze kuba nico nkundira umumenyesha makuru Lydia abari in the place none Lydia vraiment Lydia ubaye araje aragenda garukiye mu kirere ndumiyo buryohe mugabo Mario so far abantu bamaze kuyumva barayikunze bayumviye oh ejo vraiment narayivugije agaparti gato
so nice. hanyuma nabona yumvishije nyene bya bindi bya feedback, of course nshobora gusohora indirimbo tumvise, you know, umuntu umwe canke babiri bakubwiye, so they liked it, barayikunze cyane. Menyereye kera wari unyumvisha indirimbo ubu unyumvisha. Yakozwe n'umuproducer nde? Yakozwe na Joel. Ashira akazi. Iraryoshe. Tu confirm? Iraryoshe bwa. I'm not gonna lie. Zosohoka na video cyane audio. So no, hazobanza hama video lyrics hama cyo dusohora video muri nka 3 semaines après. Kaza ari ariko ni lyrics ntago ari visualize. Ni cartoon. So we visualize muga, it's not gonna be the final. Tushaka video really heavy, like a real good one. None cartoon yo awisa gute? Tuzoyibona nani ndayibona ntibaraheza kuyikora. Mix and mastering is the king of mix need. The best. Be the best, yeah. No mastering. Okay. DJ Ori, wewe ivyo kuririmba barakuroze? Kandi nzagenda mu box. Yarabihebye. Kandi aririmba neza barandoze kuraba mu ndogo. Bamuciye amakara. Uzi DJ Ori nk'abantu. Indirimbo zaza warufise style wisangije igenda bye kandi nziza. Nico gituma bandoze. None nyene Ori twande tusubiremo nyene wowe wakuroze nyene ntiyakarabye shaka yakarabye yaratabaze iyo iki aungesema vingine wewe uko kama nani? Uko kama DJ pia akiniona hakuna vingine ananiambia. Rero kuratubwiriza cyanzogerageza none ko avuze kugerageza abana bari babiri na eta civile no by the way eta civile bari baberewe vraiment mugo umugore agumaberewe kurusha umugabo umugore yarabere agumabere afisakagore vraiment afisakagore kambara neza mu mine nubwo Fernando yambara nabi shaka azozarareka umugore amwambike mugabo ngira bizohinduka kwa ko arona nurana ashatse kuvuga izina ubagire mariage asigaye yambara neza. Erego umaze kugira mariage umugore aragukontrola nupfa gusohoka ndakameme mu mbera amashinda avuze akantu keza aranazigura akazizana bya bindi wowe usohoka ishati itagoroye ntibisubira kuhaba aranazigura akazizana nagaso amashetani aravuye gutu amashi urayakwiye good job. Ibyo Charon biramuvyuka ahubwo nkaho usanga ari mu bihe yarigeze kubimbari ngo ni mubihe by'ubuke ubundi akenye vraiment ni imodoka yanjye chéri MT araje MT nakubwiye ninde yavuze kuri mu bihe by'ubukene ni ibihe by'ubukene asharamwe ngo hari ibihe bigufata kweri asha nguye n'umuntu biho byo kwinjira muri Mars none Queen yabonye iyo mariage Queen na mariage yabonye weri diyo uravuye guhamagarana n'umusheri wawe nje kuvuza ijya bore yawe ndayibuze sibiri ndi ngifika wa muswa ngende igo Lydia Queen araguhamagaye ari ni sawa araguhamagaye Queen wewe kwiki wavete gawoti Queen ni sawa Queen yego turabivuga ko bandoze kurondera mama ntaba ex amafaranga ngo dote ya Queen iruta 10,000 mariage ya Fernando ndabigushimiye ko cyane dote ya Queen uwo arayibona
dote ya Queen awa yarabaye none je naherutse amafoto mwafatanije y'abantu babi ya postinze nimba ari kuri imihari mafoto ya photogrid kubasha munzanye gute nene nyene namwe muri yaranje kitaswe kibine muteza kumuvuga no mwanya tabari karavuga Mario ya uyu muntu ariko aravuga ndabona mukizi uyu ni watumye tu bize ndakushwe narenseze gushwana n'abantu nk'umwega amakuru babwiye n'igituma wabihinduye waho umuntu gagaga wewe nyene wewe n'ubuyu waye amafoto nafatanije wewe ubukwe nakoze imitabanya vudu wewe ndakuramukije Queen Seva vudu ndakubaha cyane sinshobora umbaziki n'ubuyu wawe ntobanza ukagenda ugakora ivy'iwawe ndabikora kabisa ni sawa none reka rero reka shaka kumega amaguru yanje narayegeranije please ari kugutaburuza reka sha yasi no kuba ukagutaburuza amaguru no umunyika DJ Mario nakunda mubwira nti warayuhindutse urambabarira uranansaba n'ikigongo kubera wumvise nasoya akaririmbo ngira soya akaririmbo keza kwa wagiye muri therapy wagize umutherapiste mwiza yako kubera nakoze n'akaririmbo keza mbe kwanza DJ Mario je ntuzosoye kuntereta jo kweli Kagi nawe bagutwara Kagi nje mu mutwe singa gatonya wiribe Sinzi nkayumva cyangwa ndondera speaker ndibwire speaker Bandera speaker DJ Oli wayumvise gahoro iyo ni offer iraryoshe Thank you sinari kukuvuga ugiye je numva iryoshe mbwa yabitaryoshe nabikubari mwabyumvise ushobora gusanga rero aho waririmbye waratubatanze kuri ntava mbwira ngo ubanze ukora iby'iwawe nawe hari utwo natanze ubwo rero reka watubanze ushobora gusanga waratubanze kuri couple y'iwawe usanga wishingira mbwa indirimbo ni offer iraryoshe okay yeah Roshe niyo atwava indirimbo n'ibisazi Muze na mnyakaje naririmba usuzura abe nizerere muri yoje kubera ko bitari video sha ntayigera n'ibibazo video zohoka kandi hazokogwa video y'amateka nazo kayo video nibaze ko Yiyamye tinzi ko nawe kwamvugira muri mute kuba twe ko turumviza indirimbo usigaye uririmba neza Charon vya vrai blague pas ta bintu byo kugira Thank you. Vyiteho kandi nukuri we vyiteho va muri ibi bintu by'amatiku twabivuyemo amatiku aya inkoze na yanyu aranashisha aranabishe kandi nkaho ntwari ngayigeneye ko ndabana wabaze cheka Ukunda amatiku kandi ushobora gukunda uyu ni Queen ariko arabuza uwundi amatiku niba wewe genda udije kuri biratangaje vraiment nahenda abandi nafitoto sawa rero murayumva ukuntu umuhanuye umenga si wewe kubera iki be kwanza akana ko ni kandi agaki kugafatira mugwara
ako nyene ngo ka wewe ngo ni DJ oya vuga ati gwiwewe kuko eka ntago yiwewe ndimo ntakwiye franchement eka abantu bamufise ivya rimwe wapi warayasuzuma uyu numwe araje kubwira abandi baheke bareka mati nabihevye jewe basishoko ivya rimwe yararisuzu afise ivya rimwe wararibonye none ko muvugira mwararyamanye ga DJ Marie tuba turabaza wowe wari wabonye ko bivuga ko umengo hora uribona turakubajije wowe waribonye vuga ko hora umuntu Mika Marie turakubajije wowe waribonye warambomoje uraribona yaje ingene dote yawe ya isumba maheje yega Christelle mariage nta numwe aragira mariage nta numwe aragira mariage yande none gabasha mugomba mugereranye umuntu wese akora ibintu uko abishaka uko abishoboye mureke warabonye kujya mariage yasumba dote yande ya Fernando kwabihevye mu nta nagato ijya ari mariage ko ari mashanje Masha numba na dote ya apana inshuro 10 wabonye table d'honneur gasenge inshuro 10 ndagusabye table d'honneur bafite Fernando yari kutubwira tukamuterera yatumara baje ndagusabye ntuvuge ibyo gusa okay uko bimeze kose iyi none ukuntu bari bambaye oya yari stage aho naho baririmba urabona abantu bahagaze niho bubatse ntuzenya hano yasibaza ubungene ingana ayiso harutwa na hahandi ntuzenya wa mukomedi ahoragirira karaoke yari abantu ubona ko ahantu bari bicaye hasa neza ufite decor na lighting na light ka bleu na light ka rose ndakubwiye umuntu asogereranya uriya ni B-face umuntu asubira kugereranya dote yiwanje na mariage Fernando I swear to God hariho umuntu yavuze ngo iyo apfuma barondera ngo igitambara cera ari inyuma bagafuma bareka gusarisha ko ari clôture ni ukuri ijya clôture nakibaye iyi shwagara nyene gera nerega Marie wowe wovuga iki gusanzwe uragaturage gusa mbwa bisa neza je mbona yaragize kwivugisha twarahevye amatiku reka dote yawe yari amateka bebe vugisha ukuri wewe reka yapinzanya dekora nande banzurindire yapinzanya dekora oya sharoro nishikore wavuze ngo yandi ugiye gukosora oya sharoro reka sharoro reka amatiku nahevye amatiku twahevye reka dusesanga kwine reka dusesangura dekora miliyoni 30 mwe murayikeneye 30 ari dote miliyoni ari dote ibaze rero no mariage tuzogendera kubiyorasa